turagira ngo tuganire ubutumwa bwiza. Dufise intumbero y'ijambo ry'Imana ivuga ngo gukesha, kugaba, canye kuba maso, kwikangura, guhora ugavye aho uri hose. Mwene data ndakuraritse muri ubutumwa bwiza kugamira Imana, ndagira ngo dusengerere ijambo tugiye gusangira, kuko n'amajambo nahawe yo kugira ngo ngaburire bene data kandi mburire groupe b'amaso, nongere mburire umugeni wa Kristo ahari hose. Ubu butumwa bwiza bugere kuri wowe, bugere ku bantu bose. Mwikangure gukesha, niyo ntumbero y'ijambo ry'Imana tugira ngo dusangire. Data wo mwijuru, ndagushimiye cyane muri aka kanya kuko ngiye kugirira neza, ukampaye umwanya mwiza kugira ngo nongere gushikiriza ubutumwa bwiza. Ndasengera abagiye kubwumviriza bose, maze mwami ubakangure mu mutima, bongere guhabwa mwami data mwe mwawe yera wo kubakangura, maze basigwa amavuta, bongere guhabwa amavuta mwe muyera, bongere kuza amavuta mu macupa yabo, maze mwami amatara yawe yamyaka. Nanje ndagushimiye kandi ndasabye mwe muyera ampe mwami gusobanura ubu butumwa bwiza bw'ubwami Imana no kubushikiriza bene data. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Majambo yo kugaba, kwikangura, gukesha, guhora ugavye ijoro n'umutaga. Turagira ngo dusome amajambo y'Imana aboneka mu bavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 21 umurongo wa 11. Imburi yo kuri Duma, hariho umpamagara ari Seiri, ati yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe, yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe. Wa mushibamyi aramwishura ati bugira buce kandi bwongere bwire, nimwagomba kubaza mubaze, muhindukire muze. Yesu ashimwe cyane. Tubandanirize gusoma butumwa bwiza kubwanditswe na Mariko igihimba ni ca 13. Turasoma duhereye ku murongo wa 29, hanyuma turabandanya tugeze ku murongo wa 37. Nuko namwe nimwabona ibyo bibaye, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Ndababwira ukuri, abiki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaca azoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha nta bubizi, niyo boba abamarayika bo mwijuru canke umwana w'Imana, atari data gusa. Mwiyubare, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe bizoshikira. Ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu, asigarana abashuma biwe urugo, kandi ahejeje kugerera umuntu wese igikorwa ciwe, abarira umuteramyi ngo yame agavye. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi igihe nyene urugo azozamwo, nambari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke umutwenzi ukitse, kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye. Ariko ico babariye ndakibarira bose, nti mwame mugavye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ararangurura aravuga ati ico ndababarira ndakibarira bose, nti mwame mugavye. Ibi Yesu yabibwiye abigishwa biwe, Yesu yabibwiye n'abanyamahanga, abibwira n'ishengero, abibwira n'abayuda, abibwira umuntu wese. Uno munsi ubutumwa buragira ngo bushikirizwe abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani n'abanyafrika n'abanyekanada n'abanyamerika, abo muri Europe no muri Aziya, Australia n'ahandi. Ubu butumwa nibwo kuburira umuntu wese ahari hose yuko Yesu agiraze gutora ishengero. Ni gute rero umuntu yogaba? Ni gute umuntu yo kwitegura? Nagize ntya mbonye mu nzozi, ndi mu nzozi, nagize ntya ndimo ndarota, mbona tugeze mu masaha y'umugoroba. Hanyuma rero muri ayo masaha y'umugoroba ishengero ryariko rirasenga, ariko bari barangije hajya bagira batahe. Hanyuma rero muri ako kanya batashe, numva rero mpawe imessage, twari bene hajya abantu baba bahagaze ku kibuga
mu rugo bariko baritegura gutaha, nza numva umuntu yarahagarariye rujya rusengero arampamagaye mu izina. Mpindukiye nagize nyambona ampamagaye ari mu idirisha rinini cyane ryari rimeze nk'umuryango. Hanyuma rero arampamagara arafise umuzigo umeze nk'ibahasha rinini, ibahasha rinini ritekeyemwo umuzigo w'ibyo yashaka kumpa. Arampamagara, mpindukiye arampamagara arambwira ngo ngwanampamagara mu mazina. Hanyuma rero nditaba ndagenda, araheza rero anshashikiriza ibahasha rininiya, arambwira ngo nguhaye igikorwa. Ati igikorwa nico kugira ngo ugende ubwire abantu bose, ubabwire ko bagomba gukesha, ubwire abantu ko bagomba gukesha. Ati muri iyi bahasha harimo ubutumwa bukubiyemwo bwo kubwira abantu yuko bagomba guhora bakesha. Hanyuma rero arambwira ati nubwo ubona abantu bariko barataha, cushira ko utangaze ubabwire baze kugaruka muri 5 bakeshe. Hanyuma nawe ucubandanya ushireko indirimbo, uririmbe, musenge, uteramishe. Nagize nyambona amabafre n'amamikro, bene ya mabafre yo gucuraranga no kurungika ibinyamajwi, mbona biramaze kutunganywa. Hanyuma rero muri ico gihe ndabwiwe ngo abantu bace bongera bagaruke gukesha. Mu yandi majambo byumvikana yuko iyo hageze masaha y'umugoroba, umurinzi nyamurinzi ajyama kare ngo yahengera muri ajya minwi, mbere yuko minwi zigera akavyuka agatangura gucungera urugo rwiwe. Imana idutabare. Nuko rero nabwiwe yuko muri 5 baze kuba bagarutse, arambwira ngo ibyo bitangaze. Hanyuma rero nanje amaze kubimbwira amaniyo bahasha, ndaheza rero ndamugumbira ndamushimira, turakoze cyane, ndagushimiye, ndanezerewe gose kuri iyi message n'ubutumwa bwiza. Arambwira ati rero injira mu rusengero ubitangaze. Nagize nyambona ndinjiye, hanyuma ninjiye ngeze mu rusengero, hanyuma turabwira abantu bari hanze ati nimwinjire rero tubatangarize ubutumwa mugomba kugira ngo mugende mubushikiriza abandi, kuko ubwo butumwa burashakirwa yuko abo mubwira bace bahindukira namwe mugarukane muze, kuko muri 5 turashakirwa kugira ngo dutangure amakesha. Imana ishimwe cyane. Murumva ko ari ibintu byihutirwa bene data. Nuko rero maze kubihabwa uko, nagize hajya abantu batanguye kugira ngo begerane, nta nubwo twarinze kwicara, abantu begeranye nyene mu muryango wo gusohoka, ariko binjiye bari ndani mu rusengero. Mbona rero nagize mbona iruhande yanje nabaye nyitegura ngo ndabitangaze. Iruhande yanje hari umuntu ntashoboye gutegera neza no kumenya uwo ari we, yari umuntu yarameze ntashoboye kumenya. Nagize numva impande yanje aratanguye araranguruye, aratanze message, aravuze ngo uyu abera hawe message yo kubashikiriza, kandi ngo agiye guhora bateramisha, kandi ngo mugiye guhora mubwirwa gukora amakesha guhera 5 y'ijoro. Ati rero uno munsi muratangurana n'uno munsi, ati n'ubutumwa bukomeye cyane. Ati uyu munsi mutahe mugende mubwira abandi, mubwire n'abasigaye muhira yuko muhita muhindukira mugakesha, maze mukagaba mugahora muri maso. Ati amasengesho no munsi aratangura, amasengesho atangura. Ati rero ubwo butumwa nibwo aberi yashikirijwe kugira ngo abahe. Ati reka ndamuha ijambo nigwiwe. Uwo muntu yabivuga mu rurimi rw'igiswahili. Hanyuma rero kandi sinashoboye kumenya neza uwo muntu wari we. Hanyuma rero abivuga, nuko rero ngize rero nanje ndaheza rero nca ndabisobanura mu rurimi rw'ikirundi. Ndabwira ntuyu ahejeje kubivuga abivuze mu giswahili, ntariko nzi ko benshi muri mwebwe batumva igiswahili, nuko ndeka ndabasobanurire. Ni kandi ubwo butumwa ntiyatangwe kubabwira mu giswahili, ni kuko hari bamwe kumbure boshobora kuba babyumva. Ntariko rero reka ndabisubiremo, ndabihere mu ntango ndabibashikirize. Ati mukwakwanye mubwira abandi, mutware ubutumwa mubwira abantu bakeshe. Ati kandi yuko no munsi turi butangurane n'amasengesho yo gukesha. Muri ayo masengesho nabwiwe ko ari kuririmba. Imana ishimwe cyane.
umuntu aririmba ntasinzira, umuntu aririmba ntacika intege, umuntu aririmba ntahunyiza, ntaruha. Muze murabe niyo uri ku masengesho utanguye kuririmba ntabwo ucika intege, ahubwo usengana inkomezi. Nabwiwe rero mpabwa indirimbo z'amasengesho, za ndirimbo z'amakorale, za ndirimbo z'amakorasi, za ndirimbo zo muri kantike, za ndirimbo za mpwemu yera, za ndirimbo z'ikanguro, za ndirimbo zimwe zose muzirikana abaririmbyi baririmba z'Imana mu ishengero, muri korale. Ziga ndirimbo nimuzibuke, nimuzigarukeko, nimwongere guterama. Haleluya! Muteramire Yesu. Yesu agiye kuza, mu gicugu hagiye kumvikana urwamo ngo nimuze nimusohoke mumusanganire. Mu gicugu humvikana urwamo. Yesu Kristo ayo majambo yayambariye arambwira ngo nindabashikirize, ndababwire yuko tugiye guhora duterama kugira ngo mu gicugu abantu tubakangure. Mu gicugu hagiye kumvikana urwamo ngo nimusohoke mumusanganire. Yesu yaraciye uwo mugani mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 25 asobanura umugani w'inkumi 10 ngo mu gicugu ngo humvikana urwamo. 25:6 mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu mukwe nimusohoke mumusanganire. Imana ishimwe cyane. Hano nabwiwe aya majambo yo gukesha yuko agomba gutangurana na saa 5, kubera saa 5 abajyamye batanguye kwihengeka. Hanyuma rero hagera muri minwi tukaba turinjiye mu gicugu. Uwajyamye ateba iyo umusuma muteye amusanga muri rinini. Rero nabwiwe gukangurira abantu ndababwira ngo mwoye gukora nk'uwo muntu ajyama ateba, hanyuma mu gicugu itiro rikamutwara, igisuma kikaza kikamwibana, kikamusiga amaramasa, kikamusiga ataca asigaranye. Abantu benshi bagiye gutungurwa, abandi bagiye gusahurwa, usanga ibyabo babitwaye. Ngo yabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe gisuma kiziramo yogabye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko rero ayo majambo ndabwirwa ngo nimbabarire bene data, muryame kare. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryo kuryama kare abantu benshi ntibarisobanukirwa, ariko ndagira ngo ndaribabwire. Kuryama kare bisobanurwa ngo kugira amakenga, kugaba, kwirinda, ntihagire ubazimiza. Nivyo bita kuryama kare. Kuryama kare no kwirinda, ntihagire abaca mu ryahumye, ntihagire abatwara ngo babazimize, ngo babayobye, ngo babateshe intumbero. Hanyuma rero ugaca usanga abantu barazimiye, bakazimira kandi bararariswe, baratoranijwe. Abantu benshi bitwa abakristo ariko ntibaryama kare kugira ngo baze kubasha guhabwa intege zo gukesha. Nabwiwe ngo saa 5 tuwe dutanguye igiteramo. Saa 5 tuwe dutanguye igiteramo c'amakorasi, igiteramo c'indirimbo muri za mikoro za bafure zimwe zivuga, kugira ngo abantu baterame, abantu babashe guteramira Yesu Kristo. Kuko Yesu bacana aragaruka. Nimwikangure, nimube maso, nimukeshe. Yesu bacana aragaruka kandi araje vuba ntatevye. Nuko rero ayo n'amajambo asobanura kuryama kare. Haleluya. Hanyuma rero kuvyuka saa 5 bivuze iki? Kuvyuka saa 5 nukugira ngo umenye gucunga igisuma, kuko igisuma gihengera haje abantu bose bamaze gutangura kuryama. Muri saa 5 abasuma bahita bamenya batabantu baryamye, kuko waryamye ateba aryama saa 4, aryama saa 5, aba yamaze kuryama ayo masaha, abandi batanguye gusinzira. Hagera rero muri minwi, hageze muri minwi abambere batanguye kugona. Hanyuma hageze muri inere dimate, haje banditse rimwe, abantu babari muri rinini batanguye kurota, abandi batanguye kuja mwitiro rikomeye. Hanyuma muri ico gihe niho ibisuma bitangura kumena amazu, niho ibisuma bitangura kuza kubomora kugira ngo batangure gusahura. Ico gihe rero ndabwirwa amajambo yo kubashikiriza yuko dukuriye kugaba, tugahora twiteguye, tugahora turi maso, kuko Yesu aragaruka kandi yaravuze atendaza nk'igisuma. Amasaha ya saa 5 ayo n'amasaha y'urugero,
kuko nabwiwe muri za nzozi ko muri saa 5 tuza kuba dutanguye igiteramo, tuza dutanguye kuririmba kugira ngo twinjire mu masengesho, dutangure gucanira, dutangure kumurika no kudomeka amatara. Yesu ashimwe cyane. Ngo umukwe agitebaganye bose barasinzira barahunyiza, abantu batangura gusinzira muri saa 5, hagera muri minwe abantu bari muri rinini. Mwene data, icyo nico gihe cyo guterama. Hanyuma icerekana ibisobanuro kuri uko guterama ayo saa 5, kubyuka gusenga bisobanura iki? Biradusobanurira yuko tugomba guhora dusenga muri ca gihe nyene urushe, muri ca gihe nyene wasinzikajwe n'imirimo, ubutame, ibikorwa byabaye byinshi, urarushe, uracotse, ntabwo ufise ugushaka gusenga, guyo gusenga yagiye, ntabwo ugifise imbaraga, intege zacitse, wacitse intege. Ayo niyo masaha ugomba kubyuka ukikangura. Iyo ucitse intege, banza ushire kuririmbe, utazire, uririmbe, wongera uririmbe, nurangiza ucahamagara umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo mu gicugu humvikana ubwabo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire igicugu, kubera iki Yesu yavuze iby'igicugu no muri ya majambo yavuze twasomye hano. Yesu yaravuze ngo ashobora kuza ku mugoroba, canke mu nkoko, canke mu gicugu, canke mu twenzi ukitse. Mwene data, igicugu gisobanura iki? Igicugu gisobanura bene byabiha abantu batakimenya ukuri, byose bavangatiranya. Abakizwa n'abapagani bose bahurira mu rusengero, bose bakicarana ku ntebe. Abambaye amahereni, bose amahereni atengengera, abandi batukuje iminwa, bose baricarana. Ugasanga niwe arafise agatima ko kuvuga ngo ize yirinde, ahubwo nawe nyene nyuma y'ukwezi, nyuma y'umwaka aba yamaze kubijamwo. Niyo atabigiyemwo, umwana azovyara canke umukobwa azogenda yamaze kubigendamwo, umwana azokura yamaze kubikuriramwo. Ntabwo azoshobora kumukingira, kuko umwana agenda yiga iby'ingeso asanze, ibyo abonanye abandi. Imisore bariko barakora ibyo bishakiye, bariko barahindura inyambaro, bariko barahindura imyitwarire, bariko barahinga imishatsi. Abakobwa barimonora, abagore barimonora, biyambika uko bishakiye. Ariko mwene data, uwo ni umwijima, ico ni igicugu. Aho ni mu mwiza w'umuzitanya, ni mu gihe cyo mwijoro. Burije Yesu agiye kuza nk'igisuma, bwoko bw'Imana. Yesu agiye kuza nk'igisuma. Rero nimushireho izi ingamba zo gusenga, mushireho ingamba zo gusenga. Yewe muntu utagisenga, yewe muntu wahevye gusenga, ndagira ngo nkubwire ko dukwiriye guhora dusenga. Muri gurupe b'amazi, gurupe ni y'abasenzi. Abantu benshi ntibagisenga, abantu benshi babihebeye abandi, abantu benshi barabihevye, abandi bayifata bisanzwe, abandi basenga muri kantaco, abandi bibaza ko ari ugusenga y'ubwowe, bibaza ko umuntu asenga ari uko ageramiwe, abandi bibaza ko umuntu asenga ari uko agondaniwe, yuko arimo aragira ibyo asaba n'ibyo asengera, kugira ngo ibyo asengera bibe ari byo bikemurwa. Ariko Imana si ibyo ishaka. Imana ishaka wewe, Imana irondera wewe. Ni wowe Imana ishaka kusenga, apana gusengera ibindi. Ni wowe Imana ishaka ko uyisengera, kandi usengera bagenzi bawe. Mwibuke ko Yesu yasengeye Simoni, aramubwira ngo Simoni, Simoni nagusengeye. Mwene data, Yesu yaragusengeye, ariko harageze ko nawe wisengera, kuko Yesu ari mu ijuru, nawe uri ku isi. Mwibuke ko Petero yabwiwe kwahura intama y'imyagazi y'intama z'Imana ngo aziyobore. Yesu amaze kuduga. Haleluya. Nawe Yesu yaraguhaye umurimo. Hari abantu benshi bahawe impano, ingabire, nimuzikoreshe. Itaranto nimuzikoreshe. Abavuga butumwa nimushireko, abaririmbyi nimushireko, abahawe impano nimuzikoreshe. Nta gihe kigisigaye, igihe kirashize, igihe kirarangiye. Majambo y'Imana twasomye aravuga ngo murinzi we, ngo mbega ijoro rigeze hehe? Murinzi we, mbega ijoro rigeze hehe? Ngo aramwishura ati bugira buce bwo ngire bwire, ngo kandi mwashaka kubisobanukirwa nimuze mubaze. Haleluya. Kandi ngumuce muhindukira muze. Imana ishimwe cyane. Muhindukire, muve yuzimu muje buntu, abasinzire mwikangure, nimuhindukire mu izina rya Yesu. Yesu aragomba gutabara umugeni, Yesu aragomba gucungura no kurokora umugeni, Yesu aragomba kuza gukiza abarusha n'abaremerewe, abatabara, abaruhure,
abakize, abakure muri iyi si, abajaniwe mu bwami bwo mu ijuru kuruhuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero hano muri uno mugani w'inkumi 10 twabwiwe ijambo rivuga ngo, umurongo wa 5 bavuga ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Iri jambo ni muryumve muritekereze, ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Ndagira ngo mbabwire yuko izo nzozi igihe nazibona, iryo tangazo ngo narihawe ari ku mugoroba, bene harya abantu batashe barangije amasengesho, noneho bene harya barangije, bene harya abantu batangire ngo batanguye gutarika, nk'umwe wese afata inzira. Nahise mpabwa ayo majambo, ntangura kubwirwa rero ngo ibyo gushikiriza bene abo bantu batanguye kugenda, umwe afata inzira yiwe, uwundi afata inzira yiwe. Abo bantu rero bene harya abantu bakiganira baramukanya, nahise mpabwa urya muzigo. Muri uwo muzigo wari ukubiyemwo iyi message. Mwene data, nabwiwe kubwira abantu kuko tugeze mu masaha y'umugoroba. Amasaha y'umugoroba asobanura iki? Asobanura yuko tugeze mu gihe ca nyuma, tugeze mu gihe c'ikirengazuba, ni mu gihe cyo kugorobeza, ni mu gihe ca nyuma. Mwene data gira ningoga gira vuba, tugeze mu gihe ca nyuma. Mwene data, tugeze mu gihe ca nyuma. Ubu butumwa buri muntu wese bwakira bufate nka nkama, uhore umenya neza yuko turi mu mwiza w'umuzitanya, turi mu mwiza w'umuzitanya. Imana idutabare bene data, turi mu mwiza w'umuzitanya. Ariko harageze ko dukanguka, harageze ko twikangura, harageze ko tuba maso, harageze ko twitegura. Umwami Yesu agiraze gutora umugeni, Yesu agiraze gutora abera. Nimwitegure, nimwitegure. Yesu yabisobanuye hano Mariko 13:35 ngo nuko mwami mugavye kuko mutazi igihe nyene urugo azozamwo, namba ari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke umutwenzi ukitse, kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye. Yesu ashobora kuza giturumbuka, kandi igihe azozira abantu benshi bazaba basinziriye. Barasinziriye n'ubu, benshi barasinzira ntibarabimenya, bariko barikorera utwabo, barasinziriye. Ariko Yesu hano yabahitishije mu bihe bishika 4. Igihe ca mbere yaravuze ngo ashobora kuza ku mugoroba. Yesu ashobora kuza ku mugoroba. Uno munsi aya masaha turi ku mugoroba, Yesu ashobora kuza ku mugoroba. Yesu yongera aravuga ngo ashobora kuza mu gicugu. Mu gicugu bene hajya muri minwi, Yesu ashobora kuza abantu basinziriye mu gihe cy'umwijima. Ngo Yesu ashobora kuza mu nkoko, kandi mu nkoko bene hajya mu nkoko, inkoko ya mbere itanguye kubika. Yesu ashobora kuza aho ni muri ya masaha 9. Yesu ashobora kuza. Hanyuma Yesu yongera kuvuga ubwa 4 ngo canke umutwenzi ukitse, aho ni muri ya masaha izuba rigira ngo rimene ijuru, hahandi mu mutwenzi. Ibi bihe 4 byose mwene data ubyiyumvira ubitekereze, nta gihe na kimwe Yesu hano atavuzemwo. Umugoroba yarawuvuze, igicugu yarakivuze, mu nkoko yarabivuze, no mu mutwenzi Yesu yarahavuze. Ibi bihe 4 byose bigize ijoro, mwene data ubyiyumvire ubitekerezeho. Nanje muri ico gihe nabwiwe yuko abantu bari batashe bavuye mu masengesho, ariko noneho ndabwirwa ngo babwira yuko mu masaha 5 bahindukire bagaruke baze dukore rero igiterane, dukora amasengesho, dukora amakesha, turirimbe, dutazire, dutangure kurekura indirimbo za zindi zoca mu majwi kugira ngo abantu bakanguke. Nasobanura amajambo ajanye no kuririmba. Kuririmba biravuze ngo nugusemerera. Gusemerera no kuvuga ngo wa muntu ari mu itiro ahita kanguke, abasinziriye bareke gusinzira, abacitse intege bareke gucika intege. Nico kuririmba bivuze. Umuririmbyi usanga agira umwete, umuririmbyi agira imbaraga, umuririmbyi ntigera arambigwa, umuririmbyi ntarambigwa, yamanonotse, yumva afise motivation yo kumva yuko agomba guhora agavye ari imbere z'Imana. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo iyo uri imbere z'Imana aririmba, ushime, utazire, ukenguruke. Imana yagukoreye ibikomeye, Imana yakugiriye neza, Imana yaguhaye imbaraga y'inkomezi.
shira kuririmbe urangije usenge amasengesho n'amasengesho gukesha n'amasengesho kwezwa n'amasengesho kwakira ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero mukeshe bene data, nimukeshe. Imana ishimwe, nimukeshe. Haleluya. 33 naho nyene haravuga ngo mwiyubare mube maso musenge kuko mutazi igihe bizoshikira. Yesu ashimwe cyane. Musenge mube maso mugabe kuko mutazi igihe bizoshikira. Ndagira ngo mbwira abanyempano yuko mugomba gukoresha izo mpano mukazikoresha. Nimukazimye mpwemu, nimuyobogwe, nimusobanurirwe. Mpwemu yera abaje imbere ababwirisha mukora, mureke gucika intege. Imana ishimwe cyane. Harageze yuko twakira ubushobozi bwa mpwemu yera. Harageze kwikanguroriza. Nigihe cyo gukanguka, nigihe cyo kuburira umugeni, nigihe cyo kwikangura, nigihe cyo kwambara ibigwanishwa byose by'Imana, nigihe cyo gukanguka nimwikangure. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko rero amajambo y'umukwe Yesu yaciye umugani w'inkumi 10 bagiye gusanganira umukwe. Ngo 5 muri bo bari abanyabwenge ariko bandi 5 bari bijuju. Kubera ko bagiye ibijuju byagiye biratwaye amavuta. Birashakirwa yuko tutwara amavuta muri iki gikorwa nyezina duhamagariwe. Turararitswe muri grupe y'amaso, urararitswe, turararitswe, buri muntu wese arararitswe. Dutwara amavuta. Aya mavuta turiko turabwirwa na mavuta y'umwuzuzo, na mavuta y'impemburo, na mavuta yo kukanguka, na mavuta mashasha, na mavuta mpwemu yera. Niwakira amavuta wongere kuyuzuza mu macupa yawe. Icupa ryawe ryuzura amavuta kandi ucana itara. Imana ishimwe cyane. Harageze ko amatara yawe yaka. Harageze ko amatara yawe yaka. Utangure kuboneshereza abandi, uboneshereza abari mu mwiza n'abari mu mwijima, bongere kubona umuco no kwakirwa n'umuco. Haleluya. Nuko rero ibijuju byiswe ibijuju kubera yuko bagiye badatwaye amavuta. Mwene data, ugomba kuzahava kumbure witwa ikijuju kubera ko atamavuta ufise. Kutagira amavuta bisobanurwa ikijuju, bisobanurwa kutagira ubwenge. Amavuta agurirwa hehe? Amavuta ni mpwemu yera. Mpwemu yera niwe atanga ayo mavuta kugira ngo uyahabwe n'ukuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera yaratanzwe kandi abamufise bose bari muri ayo mavuta. Bega nawe ayo mavuta urayafise canke nturayagura, nturayarondera, urinze kuzoyasaba ku munota wa nyuma? Nturindire hageranye ko niwuzuzwa amavuta, niwuzuzwa amavuta. Akira ubushobozi bwa mpwemu. Amavuta ya mpwemu yera niyo azokubatura, niyo azoguhagurutsa, niyo azogukangura. Tuzokwigera ucika intege. Uzokwama wumva ufise ubushobozi muri mpwemu yera bwo gutazira no kuririmba no gushima no gukenguruka n'amasengesho yo kwezwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ariko abanyabwenge bobo bajanye amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Ibyo bintu bibiri bagiye babifise. Abanyabwenge b'abakobwa 5 bagiye bafise amacupa arimwe amavuta, baca bagenda bafise amatara. Byose byari bimeze neza. Ndagira ngo nkubwire mwene data yuko iki gihe ari cyo gutunganya itara, ugatunganya icupa ryuzuye amavuta. Itara ryawe rigahora ryaka, utangure kumurika. Haleluya. Umurike, umurike. Yesu aragomba kumurika, kandi kumurika kwawe kumurikira abari kure n'abari hafi. Nico gituma ari gihe cyo gusemerera. Dubwira abari kure n'abari hafi bongere kuzuzwa mpwemu yera. Abihana bihane, abakizwa bakizwe, abezwa bezwe, abatungana batungane, abagororoka bagororoke. Yesu araje vuba kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nukorera ijambo ry'Imana nahawe kubwirwa gukangura, kandi nanje nikangure, nawe wikangure. Nimuze twikangure, buri muntu wese yumve gukanguka ahari hose, ashireko akanguke. Haleluya. Yesu araje, Yesu ari ku rugi. Mani bahezagire. Reka dusengere umuntu wese
arimo arasaba imbaraga n'inkomezi kugira ngo yikangure mu mutima. Tumusengere. Mwene data ubushaka gukanguka, wowe ushaka kwikangura, wowe ushaka kwambara impuzu nziza zera zitanduye zikayangana, wowe ushaka kuzuzwa amavuta mpwemu yera, Imana ikuje imbere. Tugiye gusenga, usabe mpwemu yera, tugiye gusenga kugira ngo wuzuzwe ubushobozi bwa mpwemu yera, maze ikanguro ryongere kukuzamwo, wumve gukanguka uyu mwanya. Hanyuma winjire mu makesha, winjire mu gutazira no mu guhimbaza no mu gukesha no mu gusenga no mu gukenguruka ibihe byose, no kuvuga ubutumwa bwiza, kubwira abantu yuko Yesu ari ku rugi, ko Yesu agiraze gutora umugeni. Rero nimuze rero tugiye gusenga Imana. Data wo mwijuru, Mwami wacu Yesu uhoraho, Mana isumba byose, ndagushimiye cyane muri aka kanya. Niwe utanga ubushobozi n'imbaraga, niwe utanga intsinzi mu bizera mu bana b'Imana. Ndasengera umugeni ahari hose yitegure yikangure, ndasengera abasinzire bikangure, ndasengera abakeneye kubona ubwiza bwawe Mwami Imana nzima bitegure. Umugeni Mwami abe maso, igihe kirashise cyo kwikangura, ijoro rirakuze bugira buce. Ude kwambara ibikorwa Mwami by'umuco, twambare Mwami ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo duhagarare datsindwa ku musi mubi. Ndasengera abera bose Mwami Yesu Kristo, uyu mwene data arimo arapfukama yana, ndamusabiye kwihana, kwezwa no kugororoka, gukizwa neza no guheba icana kandi gisa n'icaha, atangure gukorera Umwami Yesu Kristo mu buzima bwiwe no mu ngeso ziwe, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Urakoze Mwami, bitangaza bikoretse. Ndagushimira abantu bariko barikangura, abantu bariko baraba amaso mu bugingo bwabo, bakira ubugingo budashira. Mwami Yesu wuzuze mpwemu yera mu bugingo bwabo no mu ngeso zabo, bakire mpwemu yera. Mpwemu yera ugiye kuwuzura, amatara yabo yake. Urakoze, ndagushimiye, zina ryawe rihabwa icubahiro Mwami. Haleluya. Ndasaba imbabazi abakoze ibyaha bose bihane, maze Mwami amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi. Haleluya. Urakoze Mwami, mbabarira cyane akandi gisa n'icaha Mwami Yesu, aho nagenze nabi hose, aho nakoze nawe niyumvire nabi byose mbabarire, maze amazina yanje Mwami yandike mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi. Ndagushima, urakoze Mwami Data, ndagushima ko ari utubabariye ibyaha n'ibicumuro byacu. Urakoze ko wibagiye ibyaha byose twakoze. Urakoze kutwanditsa amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo cyawe cyawa mwagazi w'intama. Urakoze Mwami. Haleluya. Turagushime ko mvise amasengesho, turagushime ko abantu babohotse batabawe. Ndabikengurutse nshima kandi ntazira. Mwami ubishimigwe mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba i Golgota. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen.